Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni bande muri mwebwe muzi yuko iyo turi mu kigeragezo arico gihe twegera Imana? Ni bande babizi? Kuko iyo turi ko turageragezwa, ibigeragezo bitwibutsa amarimite yacu, bikatwibutsa aho tudashoboye. Ibigeragezo bitwibutsa yuko turi abantu, kuko hari igihe bishika mu buzima bwawe ibintu byose bikakureyisisa cyangwa ukoroherwa mu bintu ukibagira kuri umuntu. Hariho abantu bahayisisa mu buzima cyangwa ibintu bikakorohera ku buryo iyo ubonye n'umuntu ariko arageragezwa uwakwa kwibaza ko yifitinisha ngo arigirisha, kuko wewe utaraca mu gihe nk'ico ukaba umuntu ameze nk'uwisenga kandi nk'uwiyemera. Ndaje kubibutsa muri kino kibanza kuri uyu muri kino gitondo yuko iyo turiko turageragezwa, iyo turiko turacishwa mu bigeragezo, ni igihe tumenya ko turi abantu, tukamenya ko turi faible, tukamenya ko dukeneye kudepanda ku Mana, tukamenya guhamagara Imana kugira ngo Imana ize itubere inkomezi mu gihe c'intege nke zacu. Ibigeragezo biratwegereza Imana, kugeragezwa biratwegereza Imana kuko dutahura limite yacu. Bwana sifiwe sana.